uwacaragiye amarira menshi umubabaro intimba n'agahinda dusigaranye abakuru n'abatoya turababaye cyane mbega inkuru mbi iyi nkuru iteye ubwoba wa nkuru we urica mugongo ubwo twumvaga uwacaragiye amarira menshi umubabaro intimba n'agahinda dusigaranye abakuru n'abatoya turababaye cyane nubwo tubabaye hari inkuru nziza abo hakuno ya Yorodani turimo turira mbona abo hakurya ya Yorodani bo bararirimbye ngo umugeni aratashye umugeni aratashye ngo umugeni aratashye umugeni aratashye bafatirana baracuranga aratashye umugeni aratashye aratashye yambaye neza araruhutse warateguwe bihagije uradusezera ntitwabimenya none birangiye wambutse umukoro ukomeye dusigaranye n'uwo gutwarana tukagerayo tukazabana mu gitondo cy'umuzuko warateguwe bihagije uradusezera ntitwabimenya none birangiye wambutse umukoro ukomeye dusigaranye n'uwo gutwarana tukagerayo tukazabana mu gitondo cy'umuzuko umugeni aratashye umugeni aratashye umugeni aratashye umugeni aratashye ntabwo azongera kubabara umugeni aratashye agiye neza aratashye we umugeni aratashye hasingiriye ikamba ry'ubugingo umugeni aratashye aratsinze aranesheje umugeni aratashye intwari y'Imana iratashye umugeni aratashye abasigaye bukome aratashye umugeni aratashye natwe abasigaye twitegure umugeni aratashye aratashye yambaye neza yambaye neza araruhutse n'imirimo myiza yambaye neza araruhutse umugeni aratashye iminsi irasa ariko ningana uyu munsi bwije ejo buraca ikintu cyose n'umwanya wacyo uyu munsi amarira ejo ni mundu uriri joro n'umurango nta muntu hafi yo gutabara wamanukoba bakazoza
nimba niyo ndirimbo uko bimeze siko bizokwama biri burya si buno humura isi irasa ariko ingana uyu munsi bwije ejo buraca Yesu yanyo Gejibja anyigisha Umusenga bituma mwaranezerwa Nimbaze Yesu yanyo Gejibja anyigisha kumusenga bituma none nuwawe mukizwa wewe wamamagaye numvise ijwi ryawe ryiza Yesu yanyo Gejibja anyigisha kumusenga bituma mworanezerwa nimbaze Yesu yanyo Gejibja Yesu yanyo Gejibja anyigisha kumusenga bituma
niyo mpamvu tugushimiye uyu mwanya igikorwa giherekeje gukoreka mwami tukwereka ikindi gikorwa kiri imbere tugiyemo turagusaba kugira ngo ukomeze kubana natwe dushoboza mwami gukora ibikwiriye byose kugira ngo iki gikorwa cyo guherekeza umuvukanyi wacu kiragurwe neza icyo dusaba nuko ubandanya mwami uhumuriza wiyunga umuryango abasize mwami ukomeze kubana natwe muri byose icyubahiro kiri cyo mu izina rya Yesu. Imana niyo buhungiro n'inkomezi zanje n'umufasha atigera yovya seruka mu magorwa n'umufasha atigera yovya seruka mu magorwa. Imana niyo buhungiro n'inkomezi zanje n'umufasha atigera yovya seruka mu magorwa n'umufasha atigera yovya seruka mu magorwa. Mbega notanga iki mwamenye ishimwe ryawe, mbega notanga iki mwamenye ishimwe ryawe, ndaguhaye umutima wanje ugaze nkiza, ndaguhaye umutima wanje ugaze nkiza. Naho imisozi yobomborana, naho inzuzi zosubirana, sinzoguheba abana sinzoguheba abana.
negere intebe yawe zanye ibimazi vy'amashimwe nkuririmbire indirimbo nsha y'amashimwe n'icubahiro niwe ubereye gushimwa negere intebe yawe zanye ibimazi vy'amashimwe nkuririmbire indirimbo nsha y'amashimwe n'icubahiro niwe ubereye gushimwa we waremye isi n'ijuru niwakira icubahiro we muhanyi w'ubugingo uri indirimbo yanje mu mababa yawe niho nshaka kwibera mu bihe nzobaho z'amashima wewe imbere ibisengesho kubasangiza ijambo ry'Imana na cyane cyane bijyanye n'uyu munsi. Urazi yuko impamvu yacu yo kuba ngaha ntiyoberanye, twese turayizi. Ntabwo ari impamvu iryoshye, ariko kandi twese turazi yuko ari imwe mu bigize ubuzima bwacu. Turazi yuko ari igihe cyo kuvuka, ariko kandi nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, hariho n'igihe cyo gupfa, hari igihe cyo kuva muri ubu buzima. Icyo tutaba tuzi ni ryari. Ibyo byo ntabwo tuba tubizi, ariko turazi yuko ni kimwe mu bigize ubuzima bw'umuntu ngaha mu isi. Rero uwavutse wese turazi yuko hari igihe azoshenguruka uwamuremye. Ibi bikwiye kuduha iminsi yose kwama twiyumvira ku buzima tubayeho, kuko ubuzima tubayeho bufitanye isano n'inyuma y'ubu buzima nk'ubu. Mu majambo yose umuntu yovuga ntabwo ashobora gushika aho by'ukuri yirura neza uwaba yabuze, ariko tukaba twizera Imana yo izi kwirura, izi gukora ku mutima w'umuntu, ikamuhumuriza, ikamufasha mu bihe bigoye nk'ibi. Yesu ashimwe cyane. Rero umwe wese ari ngaha hariho ukungene afise igicapo canke hariho imigenderanire yarafitanye n'umukozi wacu yitavye Imana. Imana dufashe cyane. Amen. Munyemereye nshaka vuba vuba musoma no majambo ari mu ijambo ry'Imana muri Bibiliya, umusiguzi, igitabo cy'umusiguzi igice cya 12 umurongo w'indwi, haravuga ngo umukungugu ugasubira mu ivu aho wavuye, umushaha ugasubira ku Mana yawutanze. Umukungugu usubira mu ivu aho wavuye, umushaha nawe ugasubira ku Mana yawutanze. Mu Baheburayo igice c'9 umurongo wa 27 naho haravuga ngo kandi nk'uko abantu babikiwe gupfa rimwe, hanyuma yaho hakaza amateka canke hakaza urubanza. Shaka mpagarare kuri ano majambo, nubwo ari irindi za kuvuga rimwe, ariko nshaka mpagarare kuri ano majambo juste mvuga nti uko Imana yaturemye turi mpemu zifise ubugingo ziba mu mibiri. Umubiri siwe muntu, uriko urasoma nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, umubiri waremwe uvuye mu ivu, ariko iyo mpemu ifise uwo mushaha yaremwe mu ishusho y'Imana, niyo iva ku Mana. Nk'uko umuntu
avuka akabaho ariko akagera igihe azovira muri uyu mubiri azopfira, icyo gihe impemu yiwe isubira ku Mana yo we yayitanze, ariko umubiri ugasubira mu ivu aho wavuye. Ariko ikintu gikomeye ni uko ijambo ry'Imana ritubwira ngo egome umubiri usubiye mu ivu aho wavuye, ariko umushaha iyo mpemu nyamuntu nyawe we yasubiye ku Mana yamuremye. Yesu ashimwe cyane, amen. Muri uyu mwanya icyo tuje gukora, tuje gusubiza umubiri wa Alphonse mu ivu aho wavuye, ariko duhagaze ku ijambo ry'Imana rivuga Alphonse si we aryamye ngaha. Niyo mpamvu no mu Kirundi bavuga ngo naka yitavye Imana, ikiziga ciwe nico kizoshingurwa. Aha tuje gushingura ikiziga ca naka. Naka yaramaze kugenda, naka yasubiye ku muremyi wiwe, kuwamuremye, ku Mana yamuhaye kubaho. Naho bitagoye ariko niko biri, bigoye gutahura ariko niko biri. Aha dusubije umubiri mu ivu, ibi biduhe kurema kuva yuko naka yasubiye aho yavuye. Niko biri no kuri umwe wese hagati yacu. Igihe kizoshika imibiri izosubira mu ivu, yewe dushaka tuyifate neza uko dushaka, ariko hari igihe izosubira mu ivu, hanyuma uwo munsi tugasubira ku muremyi wacu aho twavuye. Ikibazo rero gikomeye ni kuri uriya murongo wundi ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo umuntu abikiwe gupfa rimwe, ariko nyuma y'urupfu hariho urubanza, hariho amateka. Igihe naka yasubiye ku wamuremye, ahagarara imbere y'uwamuremye agiye gucirwa urubanza. Ijambo ry'Imana ritubwira byinshi yuko umuntu wese azobazwa bivanye n'ukungene yabayeho muri ubu buzima. Uko niko tuzohagarara imbere y'Imana, hanyuma Imana igira icyo tubaza ukungene twabayeho muri ubu buzima. Ndazi yuko kenshi tuvuga tuti yari umuntu mwiza, kubw'iyo mpamvu agiye mu ijuru. Watirikwe ko dukora ibikorwa byiza byinshi kugira ngo tuzoje mu ijuru. Uwundi wewe tufati uyu wewe turavye amarorerwa akora, amabakora, uyu wewe sans foyer sans permanence, yamanutse murahazi hahandi tudashaka kuvuga cyane, ariko harabaho naho abantu batashaka kuhavuga yuko bajayo. Nta n'umuntu n'umwe bavuga yuko yagiyeyo, twese tuvuga ngo yagiye mu ijuru. Naba wundi mubi twese twanga tuvuga ngo yagiye mu ijuru. Ariko kuri urwo rubanza niho umuntu azomenya yuko ubuzima yari lisanse kubaho cyangwa yabayeho mu isi bwari buri n'agaciro kadasanzwe, kuko ubuzima budutegurira urwo rubanza. Munyemerere mbere yuko nsenga ndangirize kuri iri jambo. Ni ijambo riri mu Baroma igice c'8 umurongo wa mbere. Havuga ngo kubw'iyo mpamvu abari muri Kristo Yesu bobo nta rubanza rukibariko. Niri jambo nshaka kurangiriza ko nteri intege ndemesha umukenyezi wa Alphonse n'abana n'undi wese ari ngaha inshuti umuryango. Hariho igihe kimwe Alphonse yizeye Yesu Kristo akamuragiza ubuzima bwiwe. Iki nico kituryohera. Egome twifuzaga yuko agumana natwe, ariko ntabwo dufise control ku buzima. Ntituzi ninde aza gukurikira nyuma yacu, twese turi ngaha, ariko icyo tuzi turazi yuko umwe wese arafise igihe azovira muri uyu mubiri. Ariko ikiri ngombwa ni nacyo nshima Imana muri uyu mwanya mpagaze imbere yanyu, nuko Alphonse ari umunsi yavuze ngo ndi umunyabyaha, ndi uwo gupfa rubi. Yesu yapfuye ku musaraba kugira ngo jewe simbe ngipfa rubi. Uko kwizera kwiwe ijambo ry'Imana rivuga ngo bimuhesha gutsindanishirizwa. Uko gutsindanishirizwa niko gutuma umuntu ahagarara imbere y'Imana atakineshwa, atagitsindwa n'urubanza. Umuntu abikiwe gupfa rimwe, nyuma y'urupfu hariho urubanza. Ariko igituma umuntu adashobora gutsindwa n'urubanza
nuko nyamuntu yamaze gutsindanishirizwa. Uko gutsindanishirizwa gushoboka gusa iyo umuntu yizeye Yesu Kristo. Ikironda gishima Imana kuba mpagaze imbere y'umuntu yizeye Yesu Kristo. Nsengera n'umuryango wiwe ni Imana ibafashe. Ndazi yuko bitaba vyoroshe, egome biragoye muri iki gihe, ariko Imana ibafashe kumva yuko umunezero wacu nuko uwacu nubwo tutakiri kumwe muri uyu mubiri, ico tuzi nuko ari heza kuko ahari. Ntibivana n'inkomezi z'umuntu, ntibivana n'ibikorwa by'umuntu byiza, bivana nuko yizeye Yesu Kristo, bikamuhesha gutsindanishirizwa, bikamuhesha kubabarirwa ibyaha, bikamuhesha gucika umwana w'Imana. Ivyo bikamuhesha uburenganzira bwo guhagarara imbere y'Imana atari nk'ubutsindwa, ariko nk'umwana atashe kwa se. Rero dusenga kugira ngo tubandanye ibindi bikorwa, ndatumirira n'undi wese turi kumwe ngaha gusuzuma ubuzima bwawe. Nyuma y'ubu buzima, nyuma y'urupfu hariho urubanza. Ubwo rubanza, uburyo bumwe bwo kurutsinda nibwo buryo bumwe bwonyene buduhesha kuryoherwa naho bigoye mu gihe nk'iki, nk'uko byabaye kuri Alphonse. Nuko umuntu yizera Yesu Kristo. Ico umuntu wese ari ngaha akavyumva yuko ibi si ibintu bikorwa nyuma y'urupfu, bikorwa ukiriho, ukiri muzima. Ndazi yuko hariho mu majambo bavuga ngo hamwe baravuga ngo Alphonse wacu ngugiye heza, nguze kudusabira ku Mana. Alphonse ntabwo aze basabira ku Mana, na karyo kacu. Alphonse yarahejeje urugendo, ni ukiriho uno munsi ategura uwo munsi w'urubanza rwiwe. Reka dusenge. Washaka guhaguruka dusenge. Data uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo, twebwe turacagushima naho ari ibihe bigoye, ibihe umuntu yumva yuko icyo muvuyemo ari amosozi, ari amarira, ari agahinda, ariko wowe uracari Imana. Nta muntu n'umwe mwami afise controle ku buzima bwiwe. Niyo mpamvu tutazi ryari umuntu bishika akagenda. Hariho n'igihe bamwe bavuga ati ngo suyu yari akwiye kugenda. Ninde yari akwiye kugenda? Ntavyo tuzi. Hagenda abakuze, hagenda abakiri batoya, hagenda abafise imyaka iri hagati na hagati. Ibi bikatwereka yuko nta muntu n'umwe afise controle ku buzima bwe. Rero nk'uko Alphonse yakumenye, ndasenga kugira ngo n'umuntu wese yamuherekeje muri uno munsi akaba yumvise ano majambo, Mwami amenye yuko assurance y'ubuzima bwiza yo kutazotsindwa n'urubanza ihagaze mu kuba yarakumenye akakwizera akiri hano mu isi. Ndasaba kandi kugira ngo ukomeze umukenyezi we n'abana biwe n'izindi nshuti, abavukanyi biwe n'abagenzi, twese turi hamwe. Uzane Mwami uko gukomezwa, uzane Mwami uko kwirurwa, uko guhumurizwa, kugira ngo tumenye yuko hari igihe Mwami abakumenye tuzosubira kandi guhura duhimbariza hamwe izina ryawe turi mu ijuru. Ndasengera rero n'ibindi bikorwa byose bigira bikurikire byo gushingura Mwami uyu mwene data. Ndasabye kugira ngo ureke ubuntu bwawe n'umugisha wawe bibe ku muntu wese aza kugira ico aza gufasha kugira ngo iki gikorwa kigende neza, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amajambo y'ihumure aturemesha, aduha kandi n'umwizero kuri twebwe tukiri ku rugendo. Hanyuma ikindi kirengo gikurikira, hamwe twese kugira icyo tuvuze ko muhisi wacu ntawubura icyo amuvuga ko ibyo yaranguye. None rero haragira abaduserukira kugira ngo batange iyo témoignage, ushuhuda. Turahera
tugire Kristo. Turaja guhera ko biganye muri lycée Rumonge, hanyuma hakurikire uwitwa Charles w'Umukenya, hakurikire uwitwa Juvan n'abasangira rugendo, ndetse duhereze umupasoni w'umuhisi. Hanyuma y'ivyo ca dusubira biographie, abaduteguriye biographie nabo turamuha akanya kugira ngo adushikirize ivyaranze ubuzima bw'umuhisi. Hanyuma ashakurikira ikiringo cyo kubutsa umubiri, gutyo duheze tugire umugigo wo kumusezera dukoresheje amashurwe no gushirako ingoro z'amashurwe ku ruhafu. Gutyo rero waserukiye umuryango afata ijambo, duheze dusozere ku muhezagiro wa pasteur. Hanyuma muri kano kanya twashaka dusabe waserukiye abo biganye muri lycée Rumonge ashike hano, tubahaye iminota abo bose uko bari batanu, tubahaye iminota 10, umwe afate umunota umwe. Murakoze kumpa ijambo. Mpagurutse hano ku izina y'abanyeshure bose bize muri lycée Rumonge amapromotion atandukanye. Twaba bifise umurwi ukomeye cyane. Hanyuma twaragwe mu gahundwe twumvise umuvukanyi wacu Alphonse yitavye Imana. Alphonse rero mu murwi wacu yari kiremesha. Mu murwi wacu yatanga ivyumviro byinshi kandi ivyumviro byubaka. Nubwo mwampaye umunota umwe nyakubahwa mu nkundire, kuko uyu munsi tuje hano turi benshi. Ijambo rya nyuma twavuganye na Alphonse tugiye kugarukira kuri mwene data yabuze umuvyeyi wiwe, yari mu bantu baseruka. Dushitse mu rubanza tuko turasezerana, yaransezeye, yaradusezeye twese, aratubwira ati nukuri ndabasabe ikintu kimwe, ndafise urubanza rukomeye kandi nzonezerwa mwese muje kunshigikira. Urwo rubanza rero yavuga, yaratubwiye rwa rubanza kuganduka kwa bavyeyi biwe, ati mukizuka sikure muzogira organisation sishoboka, nzonezerwa ndababonye. Hanyuma twabanje tuvugana na Alphonse ari Dar es Salaam muri groupe, tuvugana inyuma y'iminota mikeyi tubona turabuze communication, no twumva yuko Imana yashoboye kumunyegereza. Twashatse rero gushika hano duserukira umugwi, duhoza umuryango murabuze, eka natwe abize muri lycée Rumonge turabuze. Ibisigaye novuga nuko twebwe abo muri lycée Rumonge turiko turitunganya, turiko turegeranya dukwi, turiko turegeranya gasukari mu bigenzo yacu. Nuko inyuma y'ibi bikorwa turafata uwundi munsi tugashika ku rugo, tugagarukira umupfakazi, tugagarukira ku bibondo, kuko iyo havuye umushinga ntaye mu rugo hasigara ibihengeri, kandi kanatsinda ico gihe niho bageze kuremeshwa. Rero ivyo nashaka kurangiza shimira cyane abantu bose bize muri lycée Rumonge bahagurutse bimwe bivuye ku mutima mu kwerekana urukundo Alphonse yarafise muri iyo groupe. Ubaye bwa mbere mbonye bakora geste nk'iyo, tukifuza yuko bomadanya bagira umutima w'urukundo. Nyakubahwa Alphonse, ruhuka amahoro, ubutame bwo kuri ino si, Imana ikwakire bwayo. Ubu naho dusabe Monsieur Juvan ashike hano nawe fatisha. Yesu nashimwe. Baje gukenguruka Imana mu ijuru, iyo yakoze ibyo tutari gushobora kugira ngo umubiri wa mwene wacu ushobore kubona hano. Nariyumvira cyane rwose, mbega Alphonse hamwe yohambwa hiyo, mbega nomera gute? Apare y'umuryango w'amaraso n'umufasha wiwe, kuri jewe yari inshuti cyane.
Alphonse twatanguye kumenyana kuva muri 2008 no kuva muri 1998 niho twatanguye kugenda kandi narabonye yuko ntagendanye n'umuntu adafise ukuri twaragendanye no muvuga ko ibintu bishika nka bitatu muri iyo myaka tumaze kugendana nawe harageze igihe twiyumvira ko twarabana kenshi mu ruziba harageze igihe twiyumvira ati turiko turakura ifo ko turondera ingene dushobora gutegura ubuzima bw'iwacu nawe yatanguye kumbwira iyo migambi ca turikabura wewe ntiyarashoboye ivyo je nshoboye arambwira ati jewe ngomba nje kugira formation pédagogique kayanza nanje nje ndamubwira nti cyefashe umwanzuro wo kuja kurwanira igihugu ngiye mu ishyamba umwaduga mu kayanza undi aca asigara kurwanira igihugu mu myaka yose nabayeyo imyaka ishikandwi naragarutse atazi ko nkiriho ndagaruka mu gihugu umuntu wa mbere yatanguye kurondera jewe tuba mu kinama turabana naho ngize ubugeni ndabwira umufasha wanje ati ko ngize ubugeni Alphonse ntashobora kuva muri ino nzu aguma muri cambi nanje no kipinji tuguma muri ubwo buzima gushikaho ndabwira umufasha wanje ati umurere n'umufrere Imana irabikunda murazi ko kenshi kurera umuntu vyama byagoranye ariko Imana irahereza umukenyezi wanje umutima wo kufasha wo kumutunga gushikaho wenyene yiyumvira uti harageze ko Cedar Plus ngende gupanga ahandi ndavuga ati bikuvako jewe naremeye kugumana nawe rero narageje kurezima hageze igihe Alphonse dusubira guhura duhure ngaha nyene mu gisagara ca Bujumbura tugumana turahanurana mariage yiwe nije nari coordinateur wo mu Rubazi akomeye cyane hanyuma ahagiriye hariya twari kumwe cyane nyene kumutuma n'umupapa adukunda cyane uko twari babiri cyane gose twagendanye nawe no mu bihe biheze niho yambwiye uti ntumye mwene wanyu muri kiya gihugu cya Tanzania Alphonse nawe twagumana ku telefone mbiri ugabo umunsi wa mbere w'indwi yahera communication irabura nanje bose wiwe yantumye mu bindi bikorwa tugumanako rero mu ncamake ikintu shimira Alphonse yarampanura cyane yararavye arambwira ati wewe ko wagiye muri ya domaine nanje nkaba ndi muri tuzoguma en communication ikindyohera cyane rero yakoze muri 2016 yaraje arashika homba mu kinama arambwira ati jiva nakuronke narose eglise numva ko wewe wohagararamo arambwira ati wahora uza gusengera mu Kanyosha bihagariki cyasengera muri eglise anyeretse mu cyarama bita Trinwani niwe ndagishimira we kuva uyo munsi jewe n'umufasha wanje wafashe ingingo aho nyene mbari narabonye yuko hari Imana niho nagumye kugeza n'uno munsi nawe yatugendera aho yasegera kwa Mariko mugabo yaza akaturamutsa muri eglise wenyene yajanye kubw'ivyo rero ndashimiye abagenzi banje Alphonse yagize abagenzi benshi kwe bwanje ndabashimiye ngene mwashoboye kudufasha dabora umubiri ugashika hano uji wawe agandaye agahamba birafasha umutima numva afise umubaro udasanzwe ariko Alphonse twakoranye byinshi nta byinshi norandira mvuga reka Imana mwakiye ikindi kintu norangiriza ko ubucuti bwanje nawe ntibwagarukiye aho gusa narigeze kugira ibibazo muri ibyo bihe nyene by'intambara barandasa Alphonse yavuye yari kandi hari mu bihe by'intambara bitari birekuye ko aja kungwaza niwe yaje kungwaza kwa Rujanti arangwaza nta muvyeyi nabona kuko hari kure kandi twari mu bihe by'intambara angwajije nawe yari afite problème mu kuguru
icyuma cyari kimaze nk'imyaka myinshi kitaravayo, nawe duca dutereta aho nyene kuko yari umuntu azi kuganira n'abantu, aca aravugana n'abazungu aho nyene. Jewe nkize mvuye ku gitanda yaciye asubira kuri ico gitanda, basha baramugira operation bakoraho cya cyuma, nanjye nca nongera ndamugwaza. Urumva ko ubucuti bwari dufitaniye bwari busanzwe. Rero mu kurangiza novuga ati naruhuke, aradutanguriye twese niyo tuzoja. Imana imuhezagire. Amen. Dusabe Mr. Charles. Namkaribisha Mr. Charles. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Mtaniruhusu niongee Kiswahili. Kirundi yangu sio mzuri sana. Kwa majina naitwa Charles Kimathi, na kwetu mimi ni mzaliwa wa Kenya, na ningetaka niwaambie vile niweza kujua Alphonse. Lakini kabla niseme hiyo, nataka nilete ujumbe wa rambirambi na ujumbe wa kufariji familia na marafiki kutoka kwangu na kutoka kwa familia yangu kule Nairobi, na kutoka kwa marafiki wangu ambao wengine wako kule Ulaya, lakini wanajua nimempoteza rafiki yangu. Watu wamenituma wakaniambia niseme poleni. Familia, poleni sana, tuko na nyinyi na tunaweka kwa maombi. Kama nilivyosema kwamba mimi ni mzaliwa wa Kenya, na mara yangu ya kwanza kuingia Burundi, mtu wa kwanza kumjua na ambaye aligeuka kuwa ndugu yangu ni Alphonse. Mtu wa kwanza Murundi kujua ni Alphonse, na yeye ndiye aligeuka kuwa ndugu yangu. Miaka 5 imepita. Nilikuwa nafanya kazi kule Rwanda, nikaenda Nairobi, nikarudia tena Kigali. Mimi ni mwalimu wa Kaminuza, na ilifika wakati ikawa lazima nikuje Bujumbura. Sasa mimi nikaamua wacha nipite pale Akanyaru, niingie gari nikuje Bujumbura. Najua nilikuwa mgeni. So ukiingia nchi mpya kama wewe ni mgeni, kitu ya kwanza nanunua SIM card, ndio uweze kuanza kuongea na wengine. So mimi nikaingia pale, wakaniweza gari, ile gari dogo ya Probox, wakaniambia hii itakupeleka Bujumbura. Wakachukua begi wakaweka ndani, nikaambia dereva wacha ninunue kitu pale nikuje. Nikaenda nikanunua SIM card na mainite na juice, nikakuja kwa gari. Sasa vile gari inaondoka kuanza kuenda Bujumbura, mimi nimekaa katikati ya wanaume wawili, mmoja upande wa kulia, mwingine upande wa kushoto, na mwingine pale. Lakini nilikuwa najaribu kuweka ile SIM card kwa telefoni, kuweka ile mainite kwa telefoni, na mimi ni mgeni, ilikuwa inanichanganya kweli. Lakini kwa upande wangu wa kulia hapa, kumbe kuna mtu alikuwa ameangalia akaona mimi nataabika. Akaniuliza, ndugu, naona unasumbuka sana. Hiyo telefoni, hiyo simu kadi, hiyo mainite, wacha tu nikusaidie. Mimi nikampatia telefoni, nikampatia mainite na simu kadi yote, na akaweka kila kitu, akaniambia hata internet iko sawa. Ndio nikamuuliza, na wewe jina yako ni nani? Ndio akaniambia yeye anaitwa Alphonse. So unaona kwamba mimi kumjua, nilimjua kwa sababu Mungu alimpatia roho ya kusaidia wengine. Na kitu ambacho ninajua siku ya leo, vile naona watu ni wengi hapa, ninajua ni kwa sababu kila mtu ameguswa na Alphonse kwa roho kwa njia moja ama nyingine. Mimi vile nilimjua kutoka wakati huo, tulisafiri na yeye kutoka pale Akanyaru. Ni mtu anapenda masomo, ni mtu anapenda jiografia. Kutoka pale Akanyaru kufika Bujumbura alikuwa amenifundisha mambo ya Burundi yote, kwa sababu anaelewa mambo ya Burundi na anapenda sana mambo ya geography. Hata ukiangalia kwa WhatsApp yake alikuwa anaweka map. Kwa hivyo alihakikisha nimefika vizuri Bujumbura, akanipeleka mpaka mahali nilikuwa naenda pale Kotebo kwa Kaminuza ile ya Equator. Hakutaka kuniacha kwa njia mpaka nikafika.
Baadaye tukabadilishana namba ya telefoni, tukaambiana tuonane baada ya siku 2 na tukaendelea kuonana, tukafanya mambo mingi, tukajenga urafiki. Urafiki wetu ulienda mbali kwa sababu ilifika mahali akanionyesha familia yake. Amenipeleka sio mara moja, sio mara 2 kwa familia yake na watoto. Nikawajua, tukakaa pamoja, tukakula pamoja. Hata kuna kijana niliita King, aitwa King, na mwingine Queen, ile mchana. Nilikuwa nawaita King na Queen. Nikawajua watoto wake na mke wake. Na kwa sababu ya huyo rafiki, ijapokuwa familia yangu ilikuwa mbali, familia yao iliweza kuwajua familia yangu kupitia njia ya simu. Wakati wote tulikuwa pamoja, nilikuwa napiga simu, wanaongea, wanasalimiana. Kwa hivyo urafiki wetu ulitoka kutoka pale Akanyaru kusaidiwa kuweka SIM card mpaka ukafika urafiki wa familia, mpaka tukasema siku moja lazima hizi familia mbili zitajuana. Lakini sikujua kumbe ataniacha hivi haraka. Ni mtu mzuri. Nilipomjua nilimpenda sana kwa sababu alikuwa mtu ako na roho safi, tena roho ya kuaminika. Chochote anachokuambia ni cha ukweli, andangani. Na alimpenda Mungu. Mara nyingi tukiwa na Alphonse anaongea mambo ya Mungu. Kwa hivyo hata siku ya leo tunapokuwa hapa, najua alikuwa mpenzi wa Mungu. Najua alipenda Mungu. Najua hata tunaposindikisha mwili wake, niko na imani roho yake imepokelewa mbinguni na Mwenyezi Mungu. Sina shaka. Bwana asifiwe. Sina shaka kwamba roho yake imepokelewa mbinguni kwa sababu ile ushuhuda ameniacha naye vile alivyompenda Mungu. Sina shaka. Ni vile tu nitamkosa kumuona vile nilikuwa namuona, lakini najua roho yake iko mbinguni. Na niseme hivi nikimalizia kwamba tunaweza kusema mengi ambayo tunaweza kusema mambo kuhusu Alphonse, lakini muda sio mwingi vile. Lakini ni vizuri tuseme kwamba tumejifundisha kitu gani. Mimi kwa maisha ya Alphonse nimejifundisha kwamba Mungu alikuumba ndio uguse wengine kwa njia moja ama nyingine. Sio lazima ukuwe na pesa mingi, sio lazima ukuwe na gari kubwa, sio lazima ukuwe na masomo kubwa, lakini ukipata nafasi yoyote, gusa mwenzako kwa njia nzuri. Kwa sababu mimi alinigusa kunitengenezea telefoni na simu kani, na kutoka hapo amenifanyia mambo mengi hapa Bujumbura. Mimi ni kama hiyo ilikuwa ndugu yangu. Hakuna kitu nilitaka akashindwa kunifanyia. Hata nyumba ninapoishi sasa hivi ni yeye alitafuta. Mimi sijawahi tafuta nyumba Bujumbura. Nikienda Nairobi nikirudi yeye anatafuta mwenyewe. Kwa hivyo niombe kama ndugu zake na marafiki tuliobaki, ndio tuweke heshima ya Alphonse ya kupenda watu, na wewe chukua nafasi kwa njia moja ama nyingine, gusa mtu kwa njia iliyo mzuri, mfanyie kitu ya kumfurahisha, msaidie na umkumbushe kuna Mungu mbinguni. Kwa sababu najua mchungaji ameongea hapa, sikushika Kirundi yote, lakini nisikia amesema kila mtu tulizaliwa hapa. Hii ni safari. Si safari hii. Kila mtu alikuja kwa hii dunia kwa sababu Mungu alibariki mama fulani na baba fulani, tukafika hapa. Hakuna mtu alichagua mama yake ama baba yake, ni Mungu aliamua, sivyo? Na safari ya hapa duniani vile tumetembea, utakachokula, utakachovalia, utakavyoenda ni Mungu tu. Na siku yako ya kuondoka na mahali utaenda ni Mungu bado. Kwa hivyo ninachoomba ni kwamba tuko katika safari, tusaidiane katika safari na maombi, na tuweze kumkumbuka Mungu na kumweka roho zetu, na tujue kwamba siku zetu hapa duniani zimehesabika, na hapa sio nyumbani. Nyumbani makao ni mbinguni. Kwa hivyo mtu yoyote aliyo hapa, kama alivyofanya Alphonse, jaribu kuchunguza uhusiano wako kati ya wewe na Mungu wako. Weka uhusiano. Haya yote ya dunia yatapita, lakini uhusiano yako na Mungu ndio itaishi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nikimalizia niseme, tukisha msindikiza mwili wa rafiki yetu na maombi na furaha na kuomba Mungu amweke mahali pema, ni vizuri pia tuendelee kuweka familia kwa mafikira yetu na maombi.
maana wameachwa kwa hofu sana na mzee wa familia. Alfonsi, tulikupenda sana na tutaendelea kukupenda, lakini Mungu alikupenda zaidi ya sisi. Mwenyezi Mungu ailaze roho yako mahali pema, akupe nafasi katika utulivu wake mbinguni, na upate nafasi ya kuendelea kuimba pamoja na malaika. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu naomba. Amen. Mbere yuko dusozera na n'umupfasoni wiwe, twashaka dusabe twumve urwego rw'ishirahamwe ry'abasangira rugendo. Tuhaye imisegonda 30 muzaba mukoze kumwanya uraturega, mugerageze mu muce ku mayange. Murakoze. Murakoze cyane. Kuko mumpaye ijambo, ndagerageza njunguze umwanya umwete, kuko sino kongera ko byinshi kubyo abandi bavuze. Icyambere nagomba kuvuga, Alphonse Mpayimana twamenyanye umwaka w'ibihumbi 2014 duhurira mu ishyirahamwe rihambaye, hanyuma araba nk'umujenama wanje gushika naho ikiganiro cyose ntanze ku radio kuri televiziyo cyangwa ku bindi banyamakuru ariwo wa mbere yaca atangura kukinyumvisha, kuko jewe nabanzi ko navuze nahejeje. Niyo nakitanze ngaca ndamubarira nti natanze ikiganiro kuri radio kanaka, we yaramenye ingenda kirondera, yo ndashoboye kumviza radio, akaca susura ibidakenewe, ibikene bagaca bindungikira, nshaka kabirungikira bagenzanje. Tuca turasangira umurimo mu mugwi witumatumana kw'amakuru, turagumana turagendana nk'abavandimwe gushika naho yatembereye muhira ariko n'umuryango, yaca nungira ifoto y'umutambukanyi n'abana ati aha turi muhira. Ikindi ntomwibagira ko mfise ingorane iyo ariyo yose mu buhinga, nk'uko uyu mukenya uvandimwe aje kubivuga, nditura kuri Alphonse akaca ndangira umuhinga abifashamo. Yarabikoze gushika naho nashira ku murongo w'iradio ndakunda kuvugiramwo, gushika naho ngira ubunebwe ntarinkiza kumviriza iradio nuno munsi, baca bandungikira ayo makuru ngaca ndayamenya. Urumva sinovuga ko nabaye ikinebwe, mugabo yaranyorohereje ku buryo amakuru ndayamenya igihe cyose nkeneye kuyumviriza beje kuruhuka. Alphonse hari ishirahamwe dusangiye, bava tujana kumushira ku ishugwe nk'abandi, niwe yatoye izina ryayo, niwe yatoye icivugo, yongera aranapanga amajambo tuzohora turyiyitirira, isigura yuko ni nk'umusurusuru utazoshobora gutuma tuvana na Alphonse. Yarantembereje ahantu hatari hake, arambarira ibyo ashoboye mu buhinga, mu byo yize, gushikaho naho ndamubarira ni mbega kuvuga icongereza cyane warize icongereza teka. Yewe nariyigishije kubera ko ndabikunda, n'umuntu yari afise ubwira n'umwete no kwiga bya vuba na vuba bidasanzwe. Alphonse yaranyeretse muhira yari kera, yaranyeretse abagenzi inshuti, ni ukuvuga yuko umuryango wewe no munsi ni inshuti. Hari ikintu twari dusangiye, sinzi ko bari bakiganiye na madamu wiwe, ubu si igihe cyo kukivuga kubera
kubera ko tuguma tugenderanira tuzokiganira tugitorere n'inzira irashe. Hanyuma ushobora agomba guhereza ko n'ukuri iyo mbuze ingene mvugana na Alphonse naramubariye nti cumba telefone WhatsApp ya madamu wawe. Iyo telefone rero namukeneye iwe yagize ingorane niyo nacako niyo naciye ko igihe namenya ko Alphonse yagize igisida akitaba Imana. Sinzi ko yari bwabimenye, mugabo umuntu wa mbere natanguye kubarira nti usanga iyo mubabaro hamwe utarabimenya umugabo wawe yitabye Imana. Hanyuma twari tubivanye muri groupe imwe mu zindi yishe dusangiye, asanze ari umurongozi wazo bimwe bita admin. Murumva yuko byoroshe cyane kumenya ikintu bukwi na bukwi kubera ubwira n'ubukire busera afise. Rero nta menshi novuga, iryo shira hamwe twari dusangiye naho dusigaranye igihengeri nk'umuryango w'amaraso, tuzogerageza turabe yuko twaronka umuntu ameze nk'uyu kugira ngo ashobore kuziba ico gihengeri maze tubandanye urugendo, kubera kuko nta kuntu twosubira inyuma n'ingene yagumye adufata mu mugongo. Akaba ari n'umwe muri abo yavuze ati kandi iryo shira hamwe urirongora ateza kuba wewe. Ndabyemera ntagimanze mugabo mbaje guhanuza abo turi kumwe. Murumuna wacu Alphonse Mpayimana, Imana ikuzigame iburyo bwayo. Murakoze. Murakoze, reka dusozere kino gice cy'amatemonyaje na umupfasoni wa Alphonse. Hanyuma wateguye iby'ubuzima bwiwe abaraba hafi ikazamira kugira ngo tuce tumuhakanya nawe. Murakoze. Gumaho ntacyo. Nta byinshi ikintu mva novuga atari uko bisa umubabaro n'agahinda k'uwacu atuvuyemo, mugabo nzi neza ahagiye. Turi abana b'abantu, turacari ku isi kandi umubabaro wamaho, mugabo ico tuzi coco ni uko umutware wanje ahagiye ndemezwa neza yuko agiye mw'ijuru. Umutware wanje yarakunda Imana, yari afise urukundo muri we. Ijambo yakunda kuvuga yamavuga ati, ijambo ryo muri Bible yamavuga ati mukundane mukunde bose nk'uko Imana namwe yabakunze. Yari afise urukundo runini muri we, yaratwigishije urukundo, yaranyigishije urukundo rutuma agongerekana muri jewe, kuko yari afise urukundo rurenze. Ikindi naco yarakunda abana biwe, yari afise urukundo ku bana biwe. Umuntu yakora ku mwana wiwe yabakoze ku mutima wiwe. Nico gituma mvuga nti ibibondo bibuze umupapa wabo, ndabahojeje bana, ndazi urukundo yari yarabahaye. Ahasigaye nta byinshi novuga, nuko nzi yuko yari umunyamwete, yari umunyabwira, yarazi ubwenge, yaraciye ubwenge cyane gose, kandi yarakunda, yararondera inshuti n'abagenzi. Aba bantu bose mubona bakoranye ngaha, abenshi si uko ari inshuti z'amaraso, ahubwo n'ubugenzi yarondeye. Kandi ndakenguruka Imana cyane gose kuko yansize mu muryango wagutse. Sindi jenyene pour le moment, ivyo ndavyemezwa. Ndashaka ndabakengurukire abantu mwese mwitanze kuva agira isanganya hanze hariya muri Tanzania. Twabonye ukwitanga kwanyu kurengeje, twebwe uko turi ntacyo twari gushobora, ariko mwarahabaye. Ndabakengurukiye cyane gose kuva ku mwonga gushika ku mugezi. Imana izibasubirize mu ndumane ku byo mwakoze. Nongera ndabakengurukira no gushika n'izi saha mwabandanije mudufata mu mugongo
ni ukuri imana ibibahere ishimwe n'imigisha. ahasigaye mutware wanje ndakuragije amaboko y'Imana kandi ndemezwa neza yuko uri mu minwe iburyo bwa data. Niwiruhukira amahoro tugire Kristo. Yesu ashimwe. Amen. Amakazi ngaha kugira ngo mvuge kahise k'uyu muvukanyi wacu Mpayimana Alphonse yavukiye ku musozi wa Gatwe umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi n'indwi, aho ni muri zone Kizuka, komine Rumonge, intara ya Rumonge. Amashure yize yatanguye umwaka wa mbere igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani na gatanu gushika igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu kuri ekole primaire y'i Gatwe ahavuka. Umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu gushika igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda n'icenda yize kuri lycée Rumonge. Umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda n'icenda gushika ku mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe yize kuri lycée Mugara mu gisata c'indimi, aho yaciye aronka diplôme des humanités générales. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu yaragize formation d'aptitude pédagogique au centre de formation de Bukeye. Ahejeje iyo formation mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kane gushika ibihumbi bibiri na gatandatu yaciye atangura umwuga wo kwigisha. Yarigishije kuri lycée islamique de Rumonge umwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu gushika umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi yigisha kw'ishuri ritoyi do Jeune a Kayanza. Umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe gushika ku mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi yarigishije kw'ishuri ritoyi yitwa Saint Patrick de Caramo. Umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi gushika ku mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda yarigishije kw'ishuri ritoyi bita La Colombier de Kigali, aho hari mu Rwanda. Yaramaze y'umwaka wose yigisha. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda gushika ku mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri gushika ubu yikorera utwiwe. Hanyuma ivyamuranze, yari umugwaneza, yari umuntu ari sociable, ngira mwavyiboneye abantu baje kumushigikira. Yari umuntu akundana, yaraganiriza akumviriza bose. Nico gituma yari afise abagenzi benshi bari ngaha mu Burundi n'abandi benshi batashoboye gushika ngaha bari hanze y'igihugu. Mu muryango yari imfura. Papa wiwe yari yamugize Samuragwa. Yarakundanishije, yongera arahuza, aragirisha inama abo bavukana bose, kuko abavyeyi biwe bose bari baritavye Imana. Yitavye Imana haheze indwi imwe gusa, ashitse ku gatumba arakoranya abo bavukana bose, arabagaburira ibisigi vy'abavyeyi, ni kuvuga amaparcelle, amatongo. Yitavye Imana ico gikorwa kivuye mu nzira ari we agikoze, atasentare ije, abifashijwe na se wabo nabaye na senge. Yitavye Imana itariki 20 z'ukumunani 2022. Yari afise imyaka 45, asize umufasha n'ibibondo bitatu. Imana imwakire. Ubu naho twashaka tuje ngo gikurikira cukururutsa umubiri uruhafu. None rero abasanzwe babidufashamo babe hafi, babikore mu bwitonzi kandi bubanguke. asengere na runo rugendo. Reka dusenge kubw'iki gikorwa
nkuko nababwiye icyo ijambo ry'Imana rivuga. Uwo tugiye gushingura ngaha ntabwo ari Alphonse, umubiri wa Alphonse. Ijambo ry'Imana rirabitubwira neza yuko igihe umuntu aba avuye mu mubiri we asubira ku Mana yo yatanze ubwo buzima, yatanze ubwo bugingo, yatanze uwo mushaha, hanyuma umubiri ugasubira mu ivu aho wavuye. Ntabwo twebwe dusengera ikinogo tubitsemo umubiri, kuko ni ivu nyene umubiri usubiyemo nk'uko wavuye muri iryo vu, ariko reka nsengere iki gikorwa kindi kugira ngo Imana ikomeze kubana natwe. Data, turacagushimira, tugushimira igikorwa cyawe gikomeye cy'ubuzima bwa Alphonse, nk'uko twabyumvise mu ntahe zitandukanye, ikungene ubuzima bwiwe bwagiye buba umugisha n'imfashanyo ku buzima bw'abantu benshi. Uno munsi turazi yuko muri kumwe, turazi yuko ari imbere yawe, kuko yakwakiriye mu buzima bwiwe. Muri uno mwanya rero Mwami, tugiye gushingura umubiri wiwe, turasaba kugira ngo ukomeze kubana natwe n'iki gikorwa Mwami, kibandanye gikoreka neza. Icyubahiro gikomeze kubica kuri Imana nziza, mu izina rya Yesu, amen. murakoze. Ego tuje imbere muri kino gikorwa cyo kururutsa umubiri. Yesu ndagukunze gose ndakwihaye, ndahevye mumbabarire gato. Yesu ndagukunze gose ndakwihaye, ndahevye ibihimbaro vy'ivyaha vyanje, niwe mukiza mwiza muyo. Abatashikiwe n'utwo dushurwe ndabasabe tuvyaguruke twese dufate imisegonda 30 mu gukora ico gikorwa. Murakoze. Hari bandanye.
aheza aheza ijuru kwa data tuzohurirayo oh aheza we aheza ijuru tuzohurirayo bagenzi bagenzi aheza tuzohurirayo bagenzi tuzoririmbira mu ijuru tuzoririmbira mu ijuru indirimbo z'abahiriwe indirimbo z'abahiriwe ntituzongera kubabara ntituzongera kubabara tuzoba dushize amarira tuzoba dushize amarira oh aheza aheza n'ijuru tuzohurirayo bagenzi aheza n'ijuru tuzohurirayo babona ukuri aheza aheza n'ijuru tuzohurirayo bagenzi aheza aheza n'ijuru tuzohurirayo bagenzi tuzoshimira data cane tuzoshimira data cane imbabazi watugiriye imbabazi watugiriye n'ubuntu bwiwe n'urukundo n'ubuntu bwiwe n'urukundo imigisha yacucubuye imigisha yacucubuye tuzoshimira data cane tuzoshimira data cane imbabazi atugira imbabazi yatugiriye n'ubuntu bwiwe n'urukundo n'imigisha yacu oh aheza aheza n'ijuru tuzohurirayo bagenzi aheza aheza n'ijuru tuzohurirayo imbago no kuba mugiza bwa Yesu rinyishu wewe Yesu rinyishu kandi ndakwizeye imbago no kuba mugiza bwawe ibiri urabimenya ukumbatiye ubuzima bwanje kuva none iteka ryose uri mana yanje uri mana yanje uranzigama mu maboko yawe nacho nzotinya uri mana yacu uri mana yanje uranzigama mu maboko yawe nacho nzotinya ane nabahejeje kudufasha gushikana umubiri turabakengurukiye none rero twashaka tugira igikorwa naco
cyo gushira ingori z'amashurwe hajya ku ruhafu urutonde rujya kumenyeshwa ubushikiriwe ndaja kuvuga uko tujya turakurikirana ariko twashaka dutangure n'umupfasoni umuheza Korale mubandanye uri mana yanjye uranzigama mu maboko yawe naco nzotinya uri mana yanjye uri mana yanjye uranzigama mu maboko yawe naco nzotinya uranzigama mu maboko yawe. harakurikira Gateka ari kumwe na inarume wiwe Gateka na inarume wiwe hanyuma harakurikira abavyeyi biwe babe hafi uranzigama mu maboko yawe naco nzotinya abavukanyi biwe babe hafi abavukanyi nabo ibyandiko birabiri maboko yawe naco nzotinya hanyuma baramuwe babe hafi abavukanyi biwe ni mujane namwebwe baramuwe b'abahungu n'ab'abakobwa babe hafi bonyene hanyuma umuryango wa Gaspard Bizimana famille Gaspard Bizimana famille Gaspard Tenyenya gato famille Gaspard hanyuma famille Adrien Ndayiragije famille Adrien Ndayiragije hanyuma famille Ndabemeye Sylvestre Ndabemeye hanyuma famille Hakizimana Dieudonné hanyuma famille Hakizimana Dieudonné hanyuma abo biganye muri lycée Rumonge duce dusozera basangira rugendo nabo babe hafi garashitsi bere y'umunyanazare
sanangaye cyane ija munkundishije ndatangara imbere y'umunyanazareti nila sanangaye cyane ija kuba hanyuma twashaka dusabe waserukiwe umuryango nawe ashike hano imbere afata akanya ashikiriza ijambo nawe murakoze. Twashaka dukenguruke dushime rwose na cyane cyane ko urupfu rwabaye rukagera kure, aho kure haba mu rugo rwiwe cyangwa ku bamubyaye nta n'umwe ari gushobora gushikayo. Habonetse rero abantu baradufasha, none rero nibo mpereye ko gukenguruke sore nkengurukire kandi imigwi yose batubwiye yarimwo, ni nabo batumenyesheje ibyashitse kuko twe twari kure. Turavye rero muri iyo migwi yakoreramwo baratubwiye ayo makuru. Iyo migwi yose yarimwo turayishimiye, nibandanye ikora ivyo mwakoreye umwana wacu, mubandanye mubikorera n'abandi. Turakengurukiye kandi baje bava ahavuka Igatwe, mu Kizuka, mu Minago, Nyanzarake n'ahandi hose. Mwese mwavuye mu makaritiye atandukanye ngaha mu gisagara ca Bujumbura, turabashimiye rwose. Ibi byose bibaye ntibyashobowe n'urugo rwiwe, ntibyashobowe na twebwe twamwibarutse, ariko byashobowe na twese turi hano dukoranye tukafashanya, byose ngo birashoboka. Nuko rero tukaba dukengurutse, niko kanya ndonse ko kubashimira. Ntume rero umuntu yarahagaze ngaha tubwira yuko basangiye imigwi muri ubu buhinga ngurukana bumenyi. Mudutangire iyi homersima dushize hano muri ayo magrupe yose muturukamo, muti haba mu rugo kwa Alphonse, haba ku bamwibarutse, bose barabakengurukiye. Ubu butumwa mu kujya mwatumenyesheje aya makuru, mumenyeshe niki gishimo cyacu. Uko tuko turabakengurukira, mudutangiriye inkuru muti barabakengurukiye rwose, hanyuma muze mufashe n'abandi atari nk'abatwebwe, hanyuma tugire Kristo. Hanyuma yaha igikorwa ca mbere turakirangije, tugomba rero tuveho tugende tukarabe, niho tuvugira n'ibintu byinshi. Naho dukarabira kuri messe des officiers, murahazi. None rero ibi bikurikira tubibandanirizayo, tugire Kristo. Naganze Kristo, murakoze. Kuri messe des officiers garnison, messe des officiers y'abasirikare, tugire Kristo. None rero mu gusitwatanguye bino bikorwa vya hano n'igisabisho, twashaka ni dusabe pasteur atuje imbere dusozere hano, hanyuma tuje iyo baturangiye handi. Murakoze. Juste kumenyesha numvise bariko barabivuga ni salle C, kugira ngo ntimuze kuja mu yindi. Twahaguruka tugasubira kandi tugaha Imana icubahiro. Reka mwami icubahiro ukomeze kubicawe, kuko uri Imana nziza, uri Imana yo gushima. Egome ntago vyoroshe, nta nubwo byari vyoroshe uhereye ku munsi byabereyeko, ariko wagiye mwamuhagurutsa abantu batandukanye, bikunda yuko ikiziga cy'umuhisi gishika, ukaba mwami wanahagurukije abantu, bigakunda yuko iki gikorwa kirangurwa muri iri teka. Ukomeze guhabwa ishimwe n'icubahiro. Isengesho ryacu nuko wobandanya wirura ukomeza
uhumuriza umuryango, ubaba hafi mu buryo bwose. Tukwereka mwami uyu mwanya mu kindi kibanza tugiyemo, utuzigame mu nzira aho tuza guca dushika amahoro, n'ibindi biza gukurikira mwami ukomeze ubihagararira nk'uko n'ibi nabyo babihagarariye. Icyubahiro muzi kuri cyawe n'izina rya Yesu Kristo. Anjyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, ansubiza intege mu bugingo, anyobora iyo gukiranuka, naho nanyura mu gicucu cy'urupfu, sinzatinya uri kumwe nanjye.
kuva bugica gushika n'ubu tuyoborwa n'umukama imana niyo imbere yacu. none rero bashaka dusabe no muri kino kibanza duhe akanya pasiteri n'abaduje imbere kugira ngo dushikirize isengesho umwana. abagore bahaguruka kandi kugira ngo icyubahiro data uri mu ijuru turacagushimiye kuri Imana twamye tugushima mu bikorwa badushoboje kurangura kuva mu gitondo tukagushimira kandi ko batuzanye amahoro gushika muri kino kibanza reka icyo cyubahiro gikomeze kuri cyawe. niyo mpamvu no muri uyu mwanya dushaka yuko ari wowe ukomeza kugaragara kuganza kugira ngo umwami amajambo aza kuhavugirwa mwami arongorwe nawe uburyo igikorwa kizakuba igikorwa gikomeza gutera intege umwe wese hagati yacu na cyane cyane umuryango. reka ishimwe rikomeze kuri ryawe mu izina rya Yesu, amen. muri kano kanya naho bashaka gusabe basubira umuryango afata akanya ashikirize ijambo rijyanye n'umunsi murakoze. Kristo turasubiye kandi baterukira mani bazigame mu bantu by'umuntu afise abantu abafise byose. none rero umwanya turi hano ni umwanya duhereje gushingura umubiri w'iwacu. ubu naho nk'uko twari twavuze turi mu kibanza dukarabiramo. ubu rero turiko turakaraba kandi tugira ngo duca no mu mazi. rero dusubiyemo bashimira, dusubiyemo kubaterukira nk'uko pasiteri yavuze ati kwamu wiragiza Imana ukamukora uzi yuko umunsi umwe uzoshirirwa urubanza. none rero iryo jambo twigendane ndasubiye kandi kugaza n'abatari twebwe mwame mufashanya nk'uko nyene, kuko iyo umuntu ufise umuzigo ugatwarwa n'abantu benshi uroroha uranyaruka uroroha gutwarwa. none rero habuze byinshi no kubakengurukira tugire Kristo. nangarize Kristo abandanya mwese murakoze. ego tugire Kristo kandi muri ibi bihe nk'ibi umwanya nk'uyu ni umwanya kuko mubibona ukanezereje umubiri. none rero uyu arenganye asize urugo rwiwe, urugo rurimo umupfasoni n'urugo rurimo abana. aho atuye rero murahazi bamwe bamwe, abatahazi amatelefone zirakunda. bashaka rero ushire kandi n'umubira ariko turacira ko ku mazi umufate hanyuma uwo umutima ushima. iyo umuntu ari mu bihe nk'ibi ntiturure kuva ibintu bibaye abantu benshi twarakoze binabiriya. none rero n'ubu turabandanya turaba urugo rusigaye abarusigayemo tubabe hafi. agakwi kazari hari mu gisagara zirwa cyane ariko reka dukoreshe ibintu ngo ziteka ariko izo ziteka utuzi ko kwisukako kumuyagisha bamuremesha. twebwe nk'ababyeyi uyu muhisi tuba mu rumonge ni ku gatambuka. none rero kubera hari intambwe
nashaka sabe abantu begereye hano n'ubu mwabaye kuva kare murabandanya bijya nyene muturabire urugo n'abari muri rugo ibyo mushoboye nk'uko mwana mubikora mubidushoborere ibindi nabyo muratumenyesha muti ibi bintu bimeze uku hanyuma natwe tubimenye tuzohanyarukira kandi noneho ntituzorindira yuko mubanza kutubwira ngo biragoye tuzokwama tuza turaza kuko hariyo abuzukuru bagira ubwo rimarira abo bana batatu n'abuzukuru ba wanje n'abuzukuru b'iwanje n'abuzukuru za papa wanje urumva rero sino abuzukuru murebe na nyina wabo ubwo rugo tuzokuba tururaba turubona n'ureme mu pastori mu muryango tukubona abandi bose bari ngaho saba rero umuntu wese aziye mu dumbi adusigara mu mwanya abaha umwanya wo kudushikiriza nk'uko tugire kristo kwegeranya utwo dumbi haguruka ashire muri kano giseke hano kugira ngo ducuruze umwanya umwete bikore mu bubanguzi kugira ngo tubandanye n'izindi manza amasezerano yose uko Imana yatanga yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu. Isi ntizabaho ijuru rikagaruka uwizera azabona ayo masezerano dukora nk'Aburahamu ubura amaso yawe wari inyenyeri wizere amasezerano ye. Isi ntizabaho ijuru rikagaruka uwizera azabona ayo masezerano. Mu mwijima wo mu nzira twizere Imana yacu hasigaye umwanya muto izuba rikaraza. Isi ntizabaho ijuru rikabaho uwizera azabona ayo masezerano. Nubwo turushwa n'abantu twizere Imana yacu Yesu niwuzadu. turakengurukiye cyane umubyeyi ku ijambo aje gushikiriza ritubwira urubanza rweje kurangura muri uno mwanya kandi naje nkabakengurukira n'ingene n'ibyo bitumye tubikoranye ubangutsi numvise n'uko tugiye kurangana tuba hafi uyu muryango none rero naje ndabakengurukiye kuko twakoranye neza murakoze cyane. hanyuma twashaka dusabe pasteur n'abatuje imbere kugira ngo dushobore gusozera ibikorwa turiko turarangurira muri kino kibanza hari twanganye n'indi mirimo ikurikira. murakoze. turashobora gusubira kandi tukahavuga tugeze ku dusozi kandi tuzikure dukomeze kugushimira urukundo rwawe imbabazi zawe ubutungane bwo kugira neza kwawe mwami Yesu byo bitubeshejeho kandi bikaba ari byo tuzinduye iki gikorwa twazindutse mwami dukora. ushime ko uko cyateguwe ariko cyagenze tukaba tugeze mwami
umusozo. Turagushimiye buri wese yashoboye kuhaba, turagushimira mwami icyo umuntu wese yashoboye gukora kugira ngo bikunde mwene data aherekezwe mu cyubahiro. Turagushimiye abaje bava mu ntara zitandukanye, abavuye mu bihugu n'ahandi, ko babashikana amahoro, tubasabira kugira ngo n'igihe baza gusubira inyuma bashike amahoro. Umugisha ukomeze kuba umuntu wese ngaha igihe tuza kuba ibyo turataha. Turasaba kandi kugira ngo ukomeze kugira neza umuryango w'umuhisi. Ntibyoroshye, iki ni ikintu tuzi twese, ariko turazi yuko uri hafi yacu, uradushoboza ukaduha inkomezi zo kurengana ivyo bihe bitoroshe mwami. Mu bihe by'agahinda, mu bihe by'amarira, mu bihe by'umubabaro, reka mwami bakubona uri hafi yabo, ubahoza, ubabwira, ubafasha mwami muri byose, ndetse no mu bindi byose bizoba bikenewe mwami, kugira ngo ntihagire icyo bakena. Nk'uko umuhisi yageragezaga gukora ibishoboka cyose ku bw'umuryango, reka mwami uzubabe hafi, kuko na wowe se w'imfubyi n'umugabo w'abapfakazi. Wowe turagushimira wese, tugushimira uyu mwanya, ukomeze kubana natwe muri byose ushobora kwicara kuri Imana, mu izina rya Yesu Kristo, amen. negere intebe yawe zanye ibimazi by'amashimwe nkuririmbire indirimbo nshya y'amashimwe n'icyubahiro, niwe ubereye gushimwa. negere zanye ibimazi by'amashimwe nkuririmbire indirimbo nshya y'amashimwe n'icyubahiro, niwe ubereye gushimwa. we waremye isi n'ijuru, niwakira icyubahiro, we muhanyi w'ubugingo, uri indirimbo yanjye, mu mababa yawe niho nshaka kwibera, mu bihe nzobaho z'amashima wewe. we waremye isi n'ijuru, niwakira icyubahiro,